ndanezerewe cyane. Abana tubaye mu kigo Fondation Niyongabo kaba batugiriye umunsi mukuru twariye twanezerewe. Nkabashimira n'umuvyeyi yabitukoreye. Umunsi by'ukuri nabonye udasa n'iyindi minsi. Mu yindi minsi twasenga ariko sinabona ko byamera nk'uno munsi. Byanezereze cyane. Nitwa German Niyongabo, nkaba legend w'iki kigo Fondation Niyongabo. Igikorwa cyabirenga hano munsi ni igikorwa cyo kunezererwa ivuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo, ariyo Noel. Twahimbaje umunsi mukuru wa Noel ngaha muri Fondation Niyongabo. Twasenze hanyuma turahimbagwa, turakora ibikorwa byo guhimbagwa, turaririmba, turaganira ibijyanye n'ivuka ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma turanasangira iby'umubiri n'iby'umutima, twanezerezanya mu gutamba, mu kuririmba, mu kubyina. Ikigo Fondation Niyongabo ku batakizi ni ikigo kiri mu ntara Bujumbura, komine Mutimbuzi, zone Maranza, quartier Buhomba, ibarabara ry'icenda 65. Hama kikaba gifise n'ishami ryacu Ngozi, mu ntara Ngozi, komine Ngozi, zone Mubuga, Coline Kayogoro. Hanyuma aho mu Ngozi tukaba dufise n'amashure yacu yiga ko abana bacu gusa. Hanyuma ni ikigo gifise muri rusange abana 372. Abana 372 bose bakaba bari muri iyo migwi ibiri, Ngozi no ngaho. Hama twake abana bose bahuye bavuye mu ntara zose z'igihugu 18 z'igihugu. Hama bahujwe nuko bose bari bafise ikibazo cyo gushobora kwiga. Barashaka kwiga mugabo bakabura ukuntu biga kubera amikoro make n'izindi ngorane zitandukanye zo mu miryango. Hanyuma baca turabegeranya, hanyuma baca baraza ngaha. Rero ni ikigo gifise kibareze, hama kibarera hagati mu mwaka w'ishuri. Hama umwaka uheze turarondera uko abo bishoboka basubira iwabo, abo biba bishoboka, abo bitaba bishoboka bakaguma ngaha tukagumana gushika igihe bizokundira ko bashobora gusubira iwabo. Akamo dutera bwa mbere tugatera leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda, ko yobandanya dufata mu mugongo by'ukuri. Baradufata mu mugongo mugabo ko bobandanya kandi badufata mu mugongo. Hama tukatera akamo kandi amashirahamwe ajejwe gufasha abana nka za UNICEF, za World Vision n'izindi, ko bodufata mu mugongo by'ukuri kugira ngo igikorwa turiko turakora biboneke ko gishigikiwe. Hama dushobore gufasha urwaruka rutari ruke rwabuze kumusura ku ishuri, hama dusubire ku ishuri. Hama akandi kamo tugatera abandi bantu bose, abadandaza, abandi n'abatari abadandaza, abantu bose muri rusange, ko bogerageza bakaraba hirya no hino, kiretse natwe natwebwe gusa, mugabo bakaraba hirya no hino mu gihugu. Hariho abana bahevye babuze ukuntu baja ku ishuri, mugabo hariho abo babana bafise amikoro bashaka kubagurira ikaye imwe zibiri zitatu bakacira ku ishuri. Nibateye akamo rero muri rusange ngo bagerageze umwe wese iyi Noeli ibabere akaryo ko kwirimbura, barabe hirya no hino aho babaye ko ata mwana n'umwe yoba yabuze amikoro yo kujya ku ishuri, bamusubize ku ishuri bamugurire omwe ikaye imwe n'ikaramu, hama ashobore kujya ku ishuri. Uno munsi ubutumwa nyamukuru twahaye abana nuko umwana wese yo kwibuka ko umucunguzi wacu Yesu Kristo yavukiye mu kiraro c'inka. Bijya rero bikerekana uguca bugufi. Rero bigasaba tugatera akamo aba bana bacu ko botegera neza ko bategerezwa guca bugufi nabone, bagaca bugufi kugira umucunguzi wacu yavukiye mu kiraro c'inka. Kikaba ikimenyetso cyo guca bugufi cyane gose, nabo ko boca bugufi ibyo babamo byose, haba kwiga bakiga baciye bugufi, haba kuganira ibyo bakora byose bakabikorana ubugwaneza, niko guca bugufi. Rero bakamenya iyo message, bagategera iyo message ko bose uno munsi ko Noeli uno munsi ije kubahamagarira guca bugufi. Noeli si kurya, si kunywa, si kwambara gusa, ahubwo tuvuga ngo dukuramo message yuko ari guca bugufi. Hama guhera umunsi cy'umuntu aciye bugufi gusumba uko ari uciye bugufi.